ntangure ku kibazo cya Faustin yabajije ku bijanye ngo amakenga n'umusaruro yacanze ngo hariho match amico n'ama officiel nagira ndamushimire ku icyo kibazo ko nawe narabonye abantu benshi bigeze no kuba bakiyumvira ko cyane ni byiza biraboneka ko abarundi banyotewe kandi bashaka ikipe yabo igihugu iduserukira bikwiriye mbwa muri make nagira nongere ndakwibutse ko tumaze gukina match officiel zine twatsinze zibiri tsindwa zibiri mugabo muri football novuga ko nta gutsindwa kenshi bibaho kubera ko umuntu aba yize ikintu hari icyo babitanga turavye kuri uwo umusaruro nk'uko wawise sinzi ko uko biharura n'uko bibona twebwe turabona ko hari intambwe nini tuko turakora kubera ko dushobora gutsinda dushobora twatsinze ibihugu bikomeye kandi bitari byoroshe twarabonye tana mu bakinyi bacu tubona ko ibandanije nkuko biko biraboneka ari ikintu gifise akazuza keza hanyuma icyo nona kwibutsa ni kimwe gutsinda Namibia byavuye kuri match amical twakinye na Indonesia ubwivyo twe match amical nkuko yabivuze kuri wacu ngaha tama wacu Theodore tugenda muri ayo mamiko gutesta kuraba ikizoduha resultat imbere niyo mpamvu kenshi bya match amico tuzosanga kenshi imbere dukinisha abakinyi bashasha niwo mwanya tadufise kugira ngo twugurure duhe akanya kabandi bashobora kuboneka kugira ngo turabe ko amaraso mashasha ashobora kubonekamo ko turashaka gutegura na equipe ibandanya kandi ifise igihe kugira ngo habe iyo competition donc kuri twe umusaruro ni mwiza ushaka kubihindura azane vya match amico ahubwo azoze ko no kuri entraînement dukina ama match amico kuri entraînement entraînement azoze harura nazo nyene nimbashaka guharura amagori yabaye no muri entraînement ko nagiye twe tusipoza ko ari entraînement hanyuma objectif y'izi match na bivuze kare ko ni match di très important kuri twe uko turashaka kugarukana ikizere muri group kandi none abibutsa ko match iheruka ya nyuma twakinye muri buka match twatsinzwe na Gabon twagize performance nziza cyane ndibaza ko urabonye ko yewe wongera nk'iminota 5 sinzi aho Gabon yari kubimeze sinzi ko vyibuka ni ikintu n'ubu bagifise abakinyi cabababaje irya match twamarita kwitakaza ko twagize performance nziza cyane malgré ko football turayirespecta nuko nta kundi donc iyikurikira kuri twe ni revanche abakinyi turavugana cyane baranyotewe barabigwaye cyane ko duhishije harimo abakinyi benshi bakiri bato bakeneye kugera kure bakeneye gukora ibishimwa ubwo rero humura twafashe umwanya wo kwiga cyane kuri Kenya turazi ingufu zabo aho ziri niza cyaho ziri nonatera nakamo namwe nk'aba journaliste des fois ayo ma commentaire mugira muze ntimuhagararire gusa kuri commentaire gusa muze muratanga n'ikiyumviro cyanyu tigene mba ko ngaho meru gukora ko ino equipe nationale si ya Etienne si ya Muyenge si ya undi mutegetsi wa FFB cyangwa si ya ministère ni igihugu uko nkuko turi ngaha twese turabarundi ndazi ko namwe
mufise uruhare runini mu gutera kugira ngo equipe nationale yacu itere imbere. Rero ari icyo ufise, ari ikiyumviro ufise, no kugiterera ntukigumane ngo kirindire kurasa. Turetera twese hamwe kubera ko turakeneye ivyumviro byanyu, turakeneye ko mudufasha nambwira ngo dutere imbere kuko ni igihugu cyacu. Malgré tout nakazi bien sûr mugabo ntibihindura ko tuguma turi abarundi kandi twiki igihugu cyacu turagishigikiye kandi tugikunda twese. Bakoze ngiye kuca comment yabaje mwiteguye gute. Nabivuze ko gato kare ko ugiye mu rugamba witeguye byose. Tumaze kumenya kuri Malawi Lilongwe rezima turafise abantu twamaze kubaza, turamenya climat, turamenya ukuntu bihagaze. Niyo mpamvu navuze ko mu minsi iri imbere tubaha programme ko tushikayo ko turacabananya kuvyiga. Amamatch abasaba petit détail kugira ngo urabe kuntu ushobora guca waca mu ryahumye uwo mugiye guhura. Tuko turarondera hamwe ubu turashafise ingorane yo gushira hamwe abakinyi kuko nakubwiye hari habahejeje match zabo le 11 zuko turimo, hari habazokina match lode muri championnat yabo. Umva byose ça fait turakora hamwe kuko nabakinyi bamaze kuba professionnel, baratahura icyo batumwe, banyatubaha programme, tuvugana nabo kugira ngo tubankuraje babandanye bitegura neza. Yani hagera uwo mwanya udozifise ukungana kose nta excuse tukoreshe positif kubera ko kuri twe turizera ko Uburundi buramerita kuba kuronka leta nziza kuko dufise talent, dufise urwaruka rubishoboye kandi turabyizeye, turi bigera ko humura nta ngorane. Wabajije cyo kwiga kuri Kenya, ndibaza ko niko kazi kacu. Rimwe abakenshi aba journaliste mudakunda kubirondera cyane, mugabo twe buri munsi iyo ndiko ndaba abakinyi bacu ukuntu bevuriwa, ndaba abo nzoselectiona, mpejeje ntanondera n'aba Kenya mbe bitwaye gute kugira ngo ndabe n'igihe basura liste nje nakurikiranye ngumba mbaza byari bazotangura entraînement, byari bazoshika hariya haguma nkurikirana hafi. Namwe mu bifashamo arakantu ubonye wumvise ko duterera ntukagumana urambwira kugira ngo dushire twese hamwe gushikaho dushobora kuronka iyo leta turonda twese hamwe kuko ni ivy'igihugu. Donc kwitegura no kwiga kuri Kenya humura turabikora cyane, turuka ntitusinzira, niko kazi tujejwe. Bertrand yavuze ko kuri niveau yabashasha muribuka ngitangwa narababwiye ko equipe nationale ni murango wase. Equipe nationale duhamagara kuri forme du jour, tugendera kuba ko ngo yigeze gukina canke oya, turaba bivanye n'uwo tugiye guhura nawe, tuguma twiga tukaraba ko hari uwo dufasha kugira ngo tugere kuri resultat, kuko uwo tutatumye kubo ntibisigura ko atari umukinyi mwiza canke se atazotuma ko ikindi gihe. Kandi n'uwo dutumye kubo iyi ni vy'iyi match biheze turondera abandi kuko nayo nugira ngo abandanye akora. Abo twatumye ko bashasha nabonye hariho ikintu gikuru batanze kandi ndizera no hanze yanyu narumvise amakomantere abo tuvugana marashimye abakinyi benshi twagiye turonka baje, hariho ikintu batanze ko mama twakinye muri Madagascar, twahakuye ibintu byinshi byiza cyane. Hariya twarashoboye gukina twakinye 2 match, mugabo muri 2 match dukina systeme zine, premier mi-temps, deuxième mi-temps, premier mi-temps, deuxième mi-temps, duhindura kugira ngo turabe ni hehe twaba dufise inguvu, ni hehe dushobora gukora ibyo turimo. Icyo nanabibutsa nuko twahejeje match ya nyuma ya Botswana twavuye 0-0, ni ijya mbere tutankishije igori. Ndibuka ko mwahara hari unigeze kumbaza ngo abantu baravuga ko ngo ikipe yacu ngira atsinda ngo mugabo irankesa byinshi. Namwe sawa reka tugume ibyo tugiye kubikorera ko
narabonye iyindi ukundi gishobora gutuma tutankesa donc kwa kurondera ibitsinda tugiye kubigumana hanyuma twongereho na kutankesa kuko ni ekipe ikura buri munsi niyo resultat nico gituma iyo muko muraharura ya match mushizemwo ayo mamiko nzoba muturenganije ko kenshi twebwe ntituragera aho tuvugutirika tuce kurondera ayo match amiko turacari ko turarondera abakinyi bashasha nko nabivuze la fois passée donc haba hamwe gupima ubu nashizemwo abakoze ku match ya Madagascar ongeramo nk'umwe canke babiri mugabo ikindi gihe mpamaga ndonsi ya amical nzoshiramwo benshi kugira ngo nabo baronke umwanya wo kwerekana icyo bashoboye ku gihugu. Ikibazo cha Ari nagira kwanza nkanje ubwanje ku giti ni inkuru yambabaje cyane kuko numwe mu bakinyi nakunda navuga ari nka namwita nka petit frère tuka yakoreye igihugu yaratanze ikintu cyiza cyane ndizera ko ntacyo nshobora kuvuga kuri umwanya kuko ndafise abankurira ni tuzorondera après ibi turimo tuvuganye n'abadutwara ko hari ikintu gishobora gukorwa ndizera ko nabo nyene bamwibuka kandi bamuzi dufatanye twese hamwe tuzorondera ikintu twokora kugira ngo cyo kumwibuka ko kirakenewe cyane ntawo si ibintu byo kwirengagiza n'ikintu kibabaje ngabo pro mu maje ko naje kuri iyi programme sinovuga ibindi birengeye ntabanje kwicara n'ubuyobozi ngo abanze batubwire icyo bateganya gukora ariko akamo murakoze ndizera nabo nyene ko bakumva kandi nayo ndoshikana kugira ngo turabe ikintu twokora murakoze. Ngiye kwa Theodore objectif ya mbere turi wapoye match ya Kenya tukeneye gutsinda match ya Kenya hama dutegura turabe twayitsinze gute byagenze gute turaba ni match ya Seychelles nayo nyene nshobora kuyisuzugura ko nayo irakenewe hanyuma ibindi bikurikira biraza selon uko turiko turevoriwa ariko objectif le moment turondere match ya Kenya turondere equipe nziza kandi ikomeye ishobora guhatana ikaduhana victoire. Murakoze ntangura kwa Wilson yabaje kwegeranya abakinyi abo batari bahejeje canke abo hafi twaba tubikora nabivuze kare ko twagize ikibazo cyo kumenya iyo programme ya Kenya twashaka tumenye mbe tuzotangurira he izokirira he iyo match izobera he cyaduteye ingora kugira ngo tumenye ko imbere yo kumuzana no kupanga programme ubufise aho ugira twabimenye ndibaza nta 2 jours twabaye officiel ngao twamaze gutegura ko turaduhura hari abazoza ngaha nabivuze tuje Ingozi tanishura n'Icyakeri tuzotangura entre le 27 ngabo chef ari hano ne kwangu turavugana Monsieur Averin ariko arondera amabiye y'ukuntu baza n'ibiki nibaza ko atagihindutse gushika le 25 ngira bose bazaba bamaze kuboneka cyane le 26 hanyuma tugenda uko haraba iyo programme kugira ngo tubazane programme iriho za gutangurira hano ariko hariho abazoheza match nka le 2 batosha baza direct muri Malawi uretse umwe azoca ngaho ujya Klaus ari oblige guca ngaho kubera ko zoje guhindura impapuro mugabo abandi ndibaza ko dushobora guhurira hariya direct umva ni nimwe nakubwira ko ni match zigoye gutegura ko ziri mu gihe abakinyi bose ntibaronkera rimwe ariko ni urugamba nyene wabiteguye kugira ngo bimere neza hacaba kuvugana n'abakinyi mu gihe bari conscient y'icyo bako barakora natwe tubizi tuba ntacyo nonekara cyane kubera ko ahanini kwanda ni mu mutwe. Noriega yabajije ngo ikibazo cha Marco sijui na Onesime nagenda kubwire ko mu guhamagara iyo tugiye gukina match baraduha urutonde rwa za kugenda ko hariho nombre limite
abakinyi ni 25 iyo nshirako baca ba 27 bari kunyemerera kandi abo twashimwe n'abana barundi tubakeze turabe abo bahari kwanza ko n'igihe abo uvuze bakina hariho abandi barundi batakinye sinzi ko baje gituma bataje umva twaguma muri ivyo iki ni igihugu igipfakara kandi uhari wese tumushigikira uko nyene wongera urabaza ngo uko wigeze kuvuga birahino ngo ko afise conflit nagira ntibeshe naho ntashaka kubisubiramo cyane sinibaza ko yabivuze cyane nuwamubajije ngo biravugwa ko mufise conflit cyane abacyaravyemeza kandi uwo yavuze ngo biravuga muri press yarari ngaha ntigeze akimbaza je mbere kuko amubonye aje ngaha ciye akibaza ngo agire gute sinzi kiri inyuma yavyo iyo conflit iya namubaza ahubwo uzo namumbarize ati ni personnel ni ivy'akazi ni ivyo muhira sirumva ntibikenewe ubu turi mu by'akazi kuri je ndumva ko nta iriho nta conflit kandi naho yobaho naho ahari abantu ntihabura ako tubereho kuzuzanya tukagira tugashira hamwe igikuru ni objectif imwe nzi kuri we nshobora kumuvuga ko nka capitaine bien nka Berahino bwiwe akunda igihugu akunda gutsinda akunda gukina nanje nuko nkunda igihugu nkunda gutsinda nkunda gukina hariho byinshi duhuriye ko kandi duhuriza ko ubwivyo wanabivuze kwanda ni capitaine iyo umuntu amaze kuba capitaine ari hafi ya kocha baba barazinanye ivyabo mubibarekere bazobiheza bunyene hanyuma ikijanye na objectif ya match nabivuze 3 points match ya Kenya turonge na 3 points match ya Seychelles pas seulement 3 points turakeneye na performance turakeneye kubona abana bacu bakina ku yindi niveau iyo niyo objectif kwanza hanyuma nitwashira hamwe tuzoraba aho tugeze ibindi muzamura bikurikirana buhoro buhoro twubake kwanza umugwi twubake mu gutsinda twubake umugwi ushoboye kandi ndazi ko birashoboka twese hamwe ntaco tubuza ko dutera imbere kandi turafise izo qualité cyenda byizera ndabibona cyane kandi ndabyumvamo tuzogira resultat nziza cyane Kelly yabaje kuri Ruco sinzi ko wakurikiranye ufise umwanya wo gukurikirana kuva tuva Madagascar amaze gukina match zingahe Kelly Ruco ntuzi merci yagize ingorane kuguru ntarakira amaze imyaka adakina match yagize agashoke gato uyo cyari hamwe kine abakibaza cy'ingozi navuze ko tuzotangura le 27 navuze date exact nayivuze kare niko twapanze ko dushobora gutangura le 27 gushikayo ninasavye boss yari ko dushobora gushikana na le 26 bivanye na disponibilité yo mabiye ko ararondera bikunze tugashika na le 26 naho yoba demi journée twoyiprofita uko iri kose mugabo uko yari yambwiye uko abibona barambwiye ko dushobora kubona le 27 ndizera ko ariko ashiramo umwete birashobora guhinduka twobamenyesha nabyo nyine murakoze